Nikuye mu kiganza cyawe. Hari igikombe cy'agasuzuguro, hari igikombe cy'amarira, hari igikombe cy'ubukene, hari igikombe cy'amadeni, hari igikombe cy'ubugumba, hari igikombe cyo kutagira akazi, hari igikombe cyo gushakwa wajya gukora mariage bigapfa. Yesu nashime cyane mwese mudukurikirana cyangwa se mwese mukurikirana ibiganiro byacu bica kuri Umukristo Ninde TV1. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo, Imana umugira baho umugisha. Nukuri ndabipfurije ukwezi kw'icenda kwiza, ukwezi kw'icenda kumugisha, ukwezi kw'icenda kwa mahoro, ukwezi kw'icenda kw'ibyishimo, ukwezi kw'icenda kumunezero, ukwezi kw'icenda kubutabazi. Imana umugira bagire neza. Reka dusenge twinjira mu mwanya wo gutangaza icyo Imana yambwiye muri ukwezi kw'icenda. Urakoze Mana kari wowe utugiriye neza, ukandagira muri ukwezi kw'icenda. Nyemerera aya majambo agira benshi yubaka kandi agira benshi akomeza. Iyi message igirabo ikiza kandi igirabo iremesha. Unyemerere guhera muri ukwezi kw'icenda abakiriye message byinshi bihinduke ku buzima bwabo, mu ngo zabo ndetse mu byifuzo byabo. Uremeshimwe kandi ureme bitangaza kuri bo. Urakoze kubyumvise, uzokumviriza iyo dizogira ikimufasha n'ikimubakaho mu izina rya Kristo Yesu mu Imana. Amen. Ndasuye kubaramutsa cyane nkuko mumenyera imbere zanyu ni Reverend Pasteur Jean Baptiste Nsengiyumva, kandi ndabakunda ndabasengera Imana ibagire neza. None uku kwezi kw'icenda turimo ndifuza kuko batangarizamwo kandi ndifuza kuguhanuriramwo, ndifuza kuguhanurira ku buzima bwawe, ndifuza guhanurira mu rugo rwawe, ndifuza guhanurira ku bana bawe, ndifuza guhanurira mu bikorwa byawe muri uku kwezi kw'icenda. Wenda woba watanguye gusenga mu kwezi kwa mbere, uyu munsi twatugeze mu kwezi kw'icenda, hari ikintu nagomba kukubwira narinda kuzaniye, canke hari ubuhanuzi nagomba kukubwira narinda kuzaniye. Guhera mu kwezi kwa mbere urafise amasengesho wasenze, mu kwezi kwa kabiri ufite amasengesho wasenze, mu kwa gatatu ufite amasengesho wasenze, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi no muri uku kwa munani turangije ufite amasengesho wasenze. None muri ukwezi kw'icenda hari icyo nagomba nakubwire, ijwi ry'Imana ryantumye kukubarira. Nawe iri jambo riri muri Yesaya, igitabo cy'umuvugishwa n'Imana Yesaya ibice 51 n'umurongo wa 22. Aravuga ngo uku ni kumwami uhoraho, uku ni kumwami wawe uhoraho agize, ari we Mana yawe iburanira abantu bayo, atehe nkuye cya gikombe cyakudandagibiranya mu kuboko kwawe, niko kagakarabo ariko gikombe cy'uburake bwanje ntuzosubira kukinywa ko ukundi. Amen. Ndagomba guhanurire mu kwezi kw'icenda hari igikombe Imana ikuye mu kiganza cyawe. Hari igikombe cy'agasuzuguro, hari igikombe cy'amarira, hari igikombe cy'ubukene, hari igikombe cy'amadeni, hari igikombe cy'ubugumba, hari igikombe cyo kutagira akazi, hari igikombe cyo gushakwa wajya gukora mariage bigapfa, cyangwa se washaka ugiye gutegura mariage bigahwera bigapfa bikavaho. Hari igikombe cyo kutagira inshuti, hari igikombe cyo kwangwa, hari igikombe cyo gutabwa, hari igikombe cyo kutabona ukuvugira neza, igikombe cy'imburane zidashira, igikombe cy'agacokoro, kutabona ukukunda cyangwa se ukuvugira. Nagomba ndakubwire ngo ico gikombe Imana igikuye mu kiganza cyawe. Dore cya gikombe cyagutera kudandabagiranya, cya gikombe cyagufata nk'uwaborewe, cya gikombe cyatumugaragara nk'utagira abantu, cya gikombe cyatumugaragara nk'uwize utagira akazi, cya gikombe cyatumugaragara nk'umubyeyi utabyara, cya gikombe cyatumugaragara nk'umubyeyi wabyaye utagira ibyo ugaburira abana. Imana iravuga na mu kwezi kw'icenda ngo dore iki gikombe kigukuye mu kuboko, dore iki gikombe irakigukuyeho. Hari igikombe Imana ikuvanyeho mu izina rya Yesu Kristo. Mana yambwiye ngo mbwira abantu mumaze imisi musenga. Mana yambwiye ngo mbarira abantu mumaze imisi muri akuvumwa kugitangura. Mana yambwiye ngo mbwira ingo zimaze imisi zifite imibabaro, ingo zidafise ibyishimo. Mbwire abantu mumaze imisi mwifuza akazi guhera mu kwa mbere atakazi mugira. Mbwira abantu mumaze imyaka muri rubyaro mubabazwa mubabaye murushe. Iki gikombe Imana irakivanye mu kuboko kwawe guhera mu kwezi kw'icenda. Imana irakoze igitangaza ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Imana iragutabaye, Imana yishuye isengesho ryawe,
Imana yishuye ugusenga kwawe. Imisozi umaze imisi udugaho, amasengesho umaze imisi usenga, ibibazo bidacika. Benshi barabimenye, benshi barabigutukira, abandi nico kiyage bayaga kuri WhatsApp n'ahandi. Aho utuye niwe wenyene, ariko Imana ibonye mubabaro w'ico gikombe kiri mu kiganza. Imana iravuga ngo dore kuvanye ico gikombe cyagutera kudandabagirana, cyagutera kugaragara nk'uborewe, cyagutera kugaragara nk'utize, wadepoza akazi kakabura, wasaba akazi kakabura, cyagutera kwitwa umukobwa mwiza, kurondera cyangwa se kontu wagushakana mariage kabura. Ariko ndagutangariza guhera muri uku kwezi hari impinduka igaragaye ku buzima bwawe, hari impinduka igaragaye mu rugo rwawe, hari impinduka igaragaye mu bana bawe. Imana ikuye igikombe cy'inzara mu buzima bwawe, Imana ikuye igikombe cy'amadeni mu rugo rwawe, Imana ikuye igikombe cy'imburane mu buzima bwawe. Imana irakurengeye kandi kugire neza, Imana iragutabaye, Imana ikubereye igisubizo, Imana ikubereye umutabazi, Imana ikubereye umubyeyi. Icyo gikombe cyo kuba mu matorero y'ibibazo, mu matorero y'intambara, mu matorero y'imibabaro y'ingumu, cyo gikombe kuva Imana ikiguhamagara ngo igukoreshe ta musi n'umura urabona ko hari ibyishimo byaba kuri wewe, hari igikombe cy'agasuzuguro Imana ikuye ku buzima bwawe. Dore Imana igiye kugukoresha, dore Imana iraguhagurukije, dore Imana ishika igico yavuze kuri wewe, dore Imana izamuye ubuzima bwawe, dore Imana ishika igico yaganiriye n'umuryango wawe. Imana yugura inzira z'ubuzima bwawe. Nabonye guhera uyu munsi mu kwezi kw'icenda ko ari ibyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Muri ukwezi kw'icenda hari amarira Imana iguhanaguye, muri ukwezi kw'icenda hari imibabaro Imana ikurengeje, muri ukwezi kw'icenda hari agakenge Imana ikuvanyeho, muri ukwezi kw'icenda hari ubuzima Imana ihinduye kuri wewe, muri ukwezi kw'icenda hari ishimwe Imana ishize mu kanwa kawe, muri ukwezi kw'icenda ibirenge byawe ari Imana ibitejeje, muri ukwezi kw'icenda amaboko yawe yakiriye igitangaza, muri ukwezi kw'icenda telefone yawe yakiriye umugisha, muri ukwezi kw'icenda Imana itanze igikundiro kuri wewe, muri ukwezi kw'icenda dore Imana ishikije ijambo yavuze ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha muri ukwezi kw'icenda, Imana y'umujiri guhezagire, Imana y'umujiri kurengere, Imana y'umujiri kuzamure, Imana y'umujiri guhindurira ibikorwa n'akazi, Imana y'umujuru iguha ubutsinzi kandi wakira igitangaza, kandi wakire ubutsinzi guhera uyu munsi cyangwa se guhera ku itariki ya mbere muri ukwezi kw'icenda. Ni wakire ishimwe, ni wakire intahe, ni wakire igitangaza kuri wewe, kubwa amasengesho maze imisi usenga, kubwa amariro umaze imisi urira, kubwa agahinda umaze imisi ufise. Ku 23 turavuga ngo ngiteretse mu kiganza c'abaguhahaza, c'abakubarira bati ubikinda tuguceho, nawe ugatega mu mugongo hamwe mu mugongo hawe nko hasi ngo canke nginzira ngo bahite. Imana yo mu ijuru nihabwe icubahiro kubyikoze. Iki gikombe rero irakikwatse igiteretse mu kiganza c'abaguhaza. Hari abantu bari bagize imyaka baguhahaza, ariko iki gikombe Imana ikigukuyeho igiteretse mu kiganza cabo. Bahora bakubwira ngo bikinda hasi tuguceho, ubikinda hasi turengana, aho waburiye ijambo, aho wakiwe ijambo, aho witiwe amazina, aho wamburiwe umwenda, aho bagukengereye bakubwira ngo bikinda tukurenganeho. Ibitutsi byabaye byishaga kengewe kaba kenshi, ngiki gikombe irakikwatse ngigisize mu kiganza cabo. Bamwe bahora bakubwira ngo bikinda hasi tukurenganeho, ubikinda hasi tuguceho. Guhera muri ukwezi kw'icenda hari ibintu Imana ikoze, n'abantu bose barabimenye, n'amiryango irabimenye, abo mwiganye barabimenye, abo mubana barabimenye, abo musengana barabimenye. Hari icyo Imana ikoze kubwa amasengesho maze imisi usenga, kandi haramarira Imana iguhojeje, Imana itabaye urugo rwawe, Imana irinze, Imana irengeye, Imana yishuye kandi Imana yumvise. Imana niguha umugisha, we wakira ubuhanuzi, we buhanuzi ari we bureba, we risengesho ari Imana yishuye muri uku kwezi kw'icenda. Reka igitangaza kikubeho, reka iri jambo ribi ryawe kandi nugyizereramwo, ni wakira intahe, ni wakira ubutsinzi, ni wakira kugirwa neza mu izina rya Kristo Yesu umwami Imana. Ndabisabye kandi mbyizeye nkuko yabintumye kuri wewe. Amen. Reka dusenga Imana kandi ugira ukwizera. Ndagushimiye cyane mwami w'abantu, ndagushimiye cyane mahoro y'umunezero,
ndagushimiye cyane ko ubu ari bwo buhanuzi wamaye mu kwezi kw'icenda. Urambwira ngo hari ibikombe byinshi abantu bamaze amezi n'imyaka bafite, ngariko urabibakuye mu kwezi kw'icenda. Oh haleluya. Nsoma ijambo rimwe rirambwira ngo igitondo kimwe ubwira witwa Yosuwa, uramubwira ngo dore yewe Yosuwa, dore agakenge bw'Abanyegiputa babakengereye, ngo dore ndagatembagaje uyu munsi nyene. Oh haleluya. None uyu munsi uravuze ngo kwezi kw'icenda igikombe c'imibabaro, igikombe c'ibibazo n'agahinda n'agasuzuguro, abakozi bawe, abana bawe bagize imisi ku misozi bababajwe n'ubuzima, bana babo batiga, hari inzara, hari ubukene, hari amadeni, hari ubugwayi, hari intambara mu miryango, muri izi ngo zubatse ibibazo bidashira. Haleluya. Uravuze ngo uragikuye mu kiganza cabo, ngo giteretse mu kiganza c'ababahaza, bababwira ngo nibajyame hasi, ngo babatambuceho, ngo babace ku migongo yabo, ngo ngabaca mu muhanda, ngo none ngo urakibavanyeho. Shimwa Mwami Imana, habwa icubahiro kwa ingumba kubyara, habwa icubahiro kutanza urudanaza mu barugomba, habwa icubahiro guhagurukije aba bakozi, habwa icubahiro ko kugiriye neza abapfakazi n'izi mfubyi. Shigwa hejuru yuko aba bantu bagize imisi bagusaba, kuko kwezi kw'icenda hari ikimenyetso babonye ko bumvise kandi bagiriye neza. Ndasengeye umuntu yakirira ijambo, ndasengeye umuntu yaragize imyaka n'imisi ababazwa, ahazwa n'amajambo ababaza, amajambo y'ibibazo, amajambo y'agahinda kabuza abantu itiro, kabuza abantu gusinzira no kumva umunezero. Yo haleluya. Imitima yabo ikabyimba, imitima yabo ikarushwa n'ibyo bahora babwirwa, bacira bagasaba ubuzima bakabubima, ibyabo bakadepoza amadosiye yabo, bayareba bakayabima kubw'igikombe cyari mu kiganza cabo, batuma batabona akazi, gikombe c'agasuzuguro, gikombe kitabemerera. Ariko uravuze ngo ngivanye mu kiganza cawe, nibivuga ngo nguhaye uburenganzira muri ukwezi kw'icenda, ndaguhaye liberite yo kubona icyo ushaka n'icyo usengera ucakire. Urakoze kumvise gusenga, urakoze kutabaye aba bantu bose aho bari abakiriye ubu buhanuzi. Umuntu wese azumviriza iyi video, haleluya, buzaba ubuhanuzi kuri we, kandi ukwizera kwiwe kuze kumwakugera kuco yizeyeho n'isengesho giwe amaze imisi asengera. Urakoze kwezi kw'icenda kutabaye kandi ukaba wishuye, urakoze kukijije kandi urakoze kubohoye. Amashimwe n'icoro y'ibyo biteka byose mu izina ryogera Kristo mu Imana, senda kwizigiye kandi nijye kubikoze mu kubera. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen.